nabitanguye nko gusina sinari nzi ko no munsi hogera kino gihe nk'ikibikora kandi byaramfashe noshimira n'Imana kuko yarampaye courage ko arabandi foroma ugasanga abuza abakiri no munsi canke ejo gaca biheba mugaje Imana yaramfashije irantera iteka ngumana umwete wo gukora nyene shiramwe inguvu mu byo narinjeje gukora ni ibintu twe tumenyera abakobwa rero babikora cyane ego mbega ku bahungu si ikintu kiboneka nabi nko mu kibano canke se nk'abantu ubitangura babibona gute bavuga ati ivyo bintu giyemo n'ivy'abakobwa ibintu giyemo nta mahera bizoguha ayo macane ndaje gutegerezwa guhura nayo kubera ko ni ibintu batamenyereye ku bahungu cyane ubwo kugera kuri ino saha ibi ntivyari bimenyereye ko abahungu babikora mbo ariko turavye ahisigeze naho uravye ukuntu ivyo bintu ibihe byagiye birahindagurika akazi ka kino gihe rero ni karaba umukobwa canke umuhungu mbere hari n'abakobwa badushora bavuga ati abahungu mbere nibo badukora neza kuruta abakobwa yego urumva rero nico gituma nahisemwe umwuga banciye inguvu nagumanye nzi ico ndiko ndakora kuko yagiye mu buzima iyo uriko urakora ikintu ntiwita ku baguca inguvu ahubwo witaho gukorana inguvu kugira uca inguvu bamwe baguca inguvu narasavye yuko hoba hariho nk'umushikiranganje mu byo bajejwe yuko natwe boduha agaciro mu bandi maze bakadushira hamwe bakaraba ingene bashobora kutugira ico badufashije kugira natwe turaba ingene twashobora kwiyungunganya tuvuge ati natwe umwuga wacu uko turi mambe dushika 30 canke 20 twagiye hamwe tiretira tuzi ubugize nk'amahirwe ugahura na son excellence umusabiki mbo kino cyambere no musaba sina amafaranga no musaba ahubwo no musaba ikibanza agaca dutera n'umutahe maze tugashiramo urundi rwaruka tugafashanya doraje kugira nkore ibikomo ko nakora ikiyede narasatura amatafari naraja kurima ariko ivyo byose ntibyanci nguva ariko naguma nsaba Imana uzorabe nanje umpindurira akazi uzorabe umpindurira akazi byarashitse yarabinyeretse. You already know your people on the mic against me, one and only Janice for sure, aka Krimbo, aka Mr. Dream. So hit no one, live humbly, think positively, believe in you, be grateful, and never give up. Just focus on yourself. Bakunze kuri complex murakomeye mumerewe neza nizeye ko mumerewe neza bive naho muherereye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muba mwibereye reka nkomeze kubipfuriza ibihe vyiza turi mu mpera z'umwaka two turasozera umwaka tuze twibuka gushimira Imana kuko kuba twavuye mu kwezi kwa mbere kwa tweze muri ku kwezi kwa nyuma gusozera umwaka ni ikintu kidasanzwe kiniki cyo gushimira Imana. Rero ikiganiro cyacu no munsi murabona umutumire arabere warashagije mu mico y'akaranga by'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi murabizi ko barangwa no gushaza ibyo bitwa ibikomo bitwa ibidede n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye uwo muco ntihigeze upfa nubwo hari abantu benshi batabitahura cyo kimwe canke babibone neza uko nkuko kera vyaboneka ariko ndibaza muraca ku bantu benshi bagiye batandukanye bambaye ibintu byinshi ku maboko mwizosi umuco ntaho uraca rero reka twakira umutumire wacu aturamutse atwidondore tumumenye tuganire byinshi bigiye bitandukanye kuko turabona ko hari umunsi mukuru uheruka kuba w'inkerebutsi day aho wari washigikiwe na son excellence aho yagerageje gushigikira urwaruka turabona ko urwaruka utwo turashigikirwa kandi biciye mu mpano zacu turashobora gukora tukiteza imbere biciye mu tudunda turiya bibiya bitwa ngo ubuguruguru nivyo kenshi bikunda kubera umwuga urwaruka rero uyu mujene mubana ngaho imbere yanyu reka kwanza manza turamutse hey bro meze neza ego boss nameze sport ego turashima kabisa muraho ikaze kuri complex murakoze cyane kuri TV yacu complex kuduha ikaze kuba nibyishimo ntangere gukorana namwe yego kubatakuzi witwa gute wavukiye he wakuriye he ibintu nk'ibyo tushatse tumaye tukumenye kwanza before yuko dushikira kuri ibi bintu byatuzanye no munsi kubw'impano yawe uno munsi uriko uragerageza gukuza ego cyane murakoze cyane mbo jewe navukiye Igitega haba ndi umwana wo mu wa mbere mu bana bane twese turabahungu
nta bintu by'abakobwa rero ese turi intare muri Bo, zana nkaba Yego. nitwa Keza Kimana Fabrice ariko benshi banzi kwa off bikomo bivanye n'ibintu noba nsanzwe nkora mu mwuga wanje wa misi yose ego eh wow ni ikintu kidasanzwe go Vukira mu mvuga ntara igitego Gitega. ibugendane muri za ntara zitanu twe nta cahindutse ni kurya nyene duha igitego ibugendane byagumye kurya nyene ego go mon frère ikintu cambe nagenda kubaze before yuko dushika ku vyo usanzwe urangura go mbega wakuriye mu buzima bumeze gute wakuze gute kuko twebwe abajene urabizi ko nka twebwe abahungu surtout usanga dukora twifuza kuba abakinyi rurangiranwa canke nico kintu nkunda kubona abahungu benshi duhurizako mbega ibikura ko no munsi yahoze ari passion yavuga ati wande ko turabona bino biko bizubu kera mu misi yahera canke mu myaka nk'itanu iheze ntivyari ibintu biboneka ko bikora abahungu vyakora abakobwa cane cane wakuze gute wakuriye mu buzima bwo kwifuza gukora bino canke se ni kwa kuntu usanga ari utundi tuntu ushoboye gukora ukaja kubimenya après mboje ukuntu nakuze ndi umwana yakunda ibikorwa cane nakuze nkunda kujana n'abavyeyi ku mirima canke umuvyeyi akagutuma hagiye hatandukanye nama ndamugamborokera ego ibintu kugira ndabikore ni ibintu nakuze nkunda wow ibintu nakuze nkunda ni ibintu nakunda no kwambara mbo kenshi iyo nagiye no kwifotoza sinashaka nifotoza ata kintu nambaye ku kuboko numva ko byombera intambanyi wamenga ukuboko kwanje kuraremurutse wamenga kuri gusa basi nari imeze ntambaye ikintu ku kuboko nabameze nk'urya muntu atambaye impuzu uri gusa urumva nawe uca wumva ego iyo uri gusa urumva nyine uba uri gusa nyine uba utambaye nicyo gituma kenshi jewe aho mba ndi hose mba nambaye akantu ku kuboko sishobora kugenda ata kantu nambaye ku kuboko byanjemwo rero kubikunda naraja kubigura mu isoko asanga bampaye twa pirato tukaca ducura tukaca tuta uburyohe bwako bo mu nyuma rero ndavuga ati cangira umugenzi yaba mu buterere aranyatira rero ti ndagenda kuza ndabantangura ndamubera umuyede dufashanya maturiya na turiya ntuma aronse dukomande nkatutwara ahatandukanye mu nyuma rero haragera igihe arava mu Burundi ajabuka muri Kongo kurondera ubundi buzima aransigira umwuga nanje ndashobora kwirondeza buke buke gera kuri uno munsi rero umwuga ni sawa sinokwidoga ariko nibagiye kubaza Igitega nyine ho wakuriye cyangwa se waciye umanuka utangwe kubikorera ino on mbona kuri Igitega ibugendana ariko siyo nakuriye niyo navukiye muga guhera mu wa mbere wa primaire nakuriye ino wa mbere wa primaire nayizi ino gushika no munsi ndarangiza amashuri kugera uno munsi ubona afise n'ubwana mu gisagara ebe kw'ishure wiziki kubera ko turazi ko ibi bijanye na ndibaza wiziki kw'ishure kubera ko urumva ko wakuze unabikunda si ibintu bibaye bwaduka ubuntu wakuze ukunda woba warize ibiki kw'ishure kubera ko turazi ko hari abajene benshi bariko bari ibintu bigiye bitandukanye kazona yegejo Dubai ukumva akora ibiyede canke ibindi bigiye bitandukanye bakora bari hariya mbega kuri wewe wize yahe mashure kugira ngo bisange ukorera bino bintu mboje mu bisanzwe narize imyuga itari mike naraciye mu bisata bimwe bimwe by'amashure naho bimwe bimwe byagenda birananira ariko sinacitse inguvu nagumanye umwete kandi ndabishimira umuvyeyi wanje mama wanje yoba yarampaye courage ashimira n'Imana yagize irambungambunga amagara kandi irampa umutima wo kumvira umuvyeyi mboje ubwa mbere nk'iciga nk'ikimenya mu w'icenda narize igisata ca sociale sociale narayize irananira inyuma yaho canja kwiga electricité mu Kigobe byo gukora amatara ndavyiga mbo sinarangije ubwo nyene naciye mvamwo canja kwiga muri gestion de informatique niyo naciye nja kwiga maze kuyiga niyo narangije niho bukiye ndangirizamo amashuri mbo ndangije kubera
nta kazi nari mfise ariko imbere yuko ndangiza natanguye gukora uwo mwuga ndi mu wa kabiri Ego. kuburyo navuze ati aha nkaheza ishure nkeneye ikizoca kinteza imbere nkeneye ikintu kizoca kinsahiriza mu two nzokora turiya na turiya Ego. kosa nta mujene amara amashuri ace yitega amaso kuri leta ahubwo leta bimeze. ibikwiteze ko amaso nawe ugira ico ushobora kumara urundi rwaruka Ego. ndabishima kuko nimba ndabikora uku ntihabuze nanje abajene bandi sahiriza bakaronka y'amayinite ntihabuze abandi bajene bashobora kumpa komande nkamubwira mbo ko akantu bakaguze 2000 ingenda gusigira 500 ayo 500 ntabura ikintu ashobora kumumarira ndashobora kuguha 500 ubu nyene ayo 500 ka telefona k'umuntu akunguka 1000 Ego. urumva nako nakarusha Cyane gose. kandi ndose uko nibeshaho n'igihugu kirahegerera koyoko uko mu kanyantoro ngene nibeshaho mba ndi kuraba abo dusangira urumogi ndi kuraba abo tuba turasangira ibi na biriya ubundi butandukanye ariko narose kiba kiramfata narose ikiba kiragira ico kimfashije Ego. mu buzima ndibaze nawe muca mu bibona ugwaruka rw'ubu ingene dusigaye tumeze yubuze ico ukora nyene itamuswati kuja kwiba kuja kunywa urumogi n'ibindi bibi nyene bitandukanye cyangwa ukaba nk'abahungu ushiduka mwirirwa mwicaranye ukabona agiye yambaye neza ugahiga ivyo agiyemo kumbe yagiye mu bashuga mami ntiyatari yego mon frère two turagana ku mwuga usanzwe urangura no munsi umwuga uriko uravuga yuko mu gihe wari ushomereye wahije urazura kunganira uragufasha kuburibeshejeho nk'umujene muri kino gisagara ko turabona ko atari ikintu coroshe gufata ukavuga ati jewe ngire nkora ibi nibi kugira ndako no kwikora mushomere especially nuko wakuze ari ibintu ukunda kuri kurabikora ndibaza usanga bikoze bikunze kubera ko n'ibintu wakuze ukunda ko ndibaza ko nyamba ari ikintu cyambere kiryoshe mu buzima no gukora ikintu ukunda kugira akazi mu kintu wahoze wifuza gukora ndashaka kumenya rero ibintu wabitanguye ryari kubikora nk'umwuga kuko bwa mbere urumva ko wakunda kuvyambara kugira ushaze watangiye kubikora ryari nk'umwuga uvuga ati inyenda bikorere rero ndabe ko vyo nkora mu gashomeri ndimwo nyuma yuko warurangije amashuri mbo ibi bintu tugeze kuri ino saha no kuri no mwanya navuga ko noba ndiko ndegereza kubija kuba ndabikoze umwaka kugira kane umaze 4 ans ari utangiye kubikora professionnel ine ntirakwira yo kwizokwira nko izokwira mu mwaka nyene nko mu kwicumi na mu kwicumi okay isa nk'iyakwiye cenda vyibuka kuko nabitanguye ndi muri vacances ego wow numva imyaka inirageze ariko harenga ko nk'amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe ego kandi nabitanguye nko gufina sinarinzi ko no munsi hogera kino gihe nk'ikibikora kandi byaramfashe noshimira n'Imana kuko yarampaye courage ko arabandi foroma ugasanga abuza abakiri no munsi canke ejo gaca biheba mugaje Imana yaramfashije irantera iteka ngumana umwete wo gukora nyene shiramwe ingufu mu byo narinjeje gukora ego kugeza kuri no saho urumva ndiko ndamaze imyaka ine ndiko ndakora umwuga imyaka ine uri kurakora turabona ko ari ibintu bisaba kwiyumvira ni ibintu bisaba ubundi bwenge canke ubundi bushobozi kubera ko yamba ntihenze nkuko nari nabivuze yava ni ibintu twe tumenyera abakobwa rero babikora cyane mbega ku bahungu si ikintu kiboneka nabi nko mu kibano canke se nk'abantu ubitangura babibona gute bavuga ati ivyo bintu giyemo n'ivy'abakobwa ibintu giyemo nta mahera bizoguha ayo macane ndadutegezwa guhura nayo kubera ko ni ibintu batamenyereye ku bahungu cyane kuri wowe ico gihe vyari bimeze gute ugitangura bivanye n'ama message wagenda wahabwa nabo muri famille canke abakwegereye bo ico kibazo mbajije ni ciza cyane kuko kugera kuri ino saha ibi ntivyari bimenyereye ko abahungu babikora bo ariko turavye ahisigeze naho uravye ukuntu ibihe byagiye birahindagurika ndibaza kera ni hari igihe tutabona taxi moto w'umukobwa ayo tutabona taximene w'umukobwa w'umugore urabona ko ubu bumenga aribo basigaye bagira nimero
abamekanisiye b'abagore barabaho kera muga ntibariho. Ego. Ibi byose byatumwe n'ubuzima n'isi kugenda irahindagurika. Bo akazi ka kino gihe rero ni karaba umukobwa cyangwa umuhungu. Mbere hari n'abakobwa badushora bavuga ati abahungu mbere nibo badukora neza kuruta abakobwa. Ego. Urumva rero nico gituma nahisemo umwuga banciye inguvu nagumanye nzi ico ndiko ndakora. Kuko hajya mu buzima iyo uriko urakora ikintu ntiwita ku baguca inguvu, ahubwo witaho gukorana inguvu kugira uca inguvu bamwe baguca inguvu. Nico cyabifashije rero ndabandanya ibyo nkora kugira kuri no saha ni bon kabisa sinokwidoga. Ego. Imyaka ishika kuri 4 ibintu byarakunze ubu bimeze gute, ariko mbere yuko dushika kuba kuma income maze kuronka cyangwa icumaze kuvyungukamwo ushaka kumenya ama challenge rero après y'ivyo y'ama message abantu ugiye uragira ko turaza akazi ko sikagira imvune yako. Ushobora kubukora no munsi umuntu akaguha commande hagera kuyimuha kugira ngo amafaranga ntaraboneka ibintu nk'ivyo canke se n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye noneho urabituganirira. Mbega nahe ma challenge wagiye uraho nayo mu kazi kawe kamiso bivanye n'abakiriya wagiye uraronka. Bo iciza ca mbere nizera nuko ata muntu ambona mu ishusho mbi. Ico ni ikintu ca mbere kima courage mu kazi. Kuko Jesse shobora kukubwira ati wewe Jadeni ndungikira amafaranga ngo nzoguhege komo no. Je ico nkora wewe ahubwo umutima ni ukwagira kuko wenda gusaba commande y'ivyo ndagukorera hanyuma nkabikora nkabiheza nkakubwira ati nahejeje tubonane ndaguha ivyo wantumye hama nawe umpa amahera. Wow. Ariko ubwa mbere nuko nyiri ubwa mbere nuko watanguye cyangwa se kuva nk'igitangura uko ndibuka rero kubihombera nkuko nyego nirinze induru abantu kukubona ukuri umuntu w'umuescro. Mugaje kw'ivyo ama challenge nagenda ahura nayo nuko hari abantu nanje nizera nkarongikira ibintu nko mu ntara hagati ariko ntibashobore kundiha. Oh la la. Ivyo muga byaranshishije ubwenge ariko ntibyanciye n'ingufu. Uko ikintu cyose kiza kigucisha ubwenge. Kuva ivyo bikizo kazi kinchako naciye nugara yuko ata muntu uzosubira kurongikira ikintu atamaye amahera. Swat arondera umuntu ari hafi yanje ha mu gisagara nabimuhe nawe ampa amahera. Cyangwa ngo avance avama ayasigaje yaguhe badaye. Bo bigenze ukoreho kugera kuri no saha nta kintu ushobora kurungika ahantu atamahera arampa. Ubu turahura nkaguha nawe ukampa amahera kandi kuva kare niko nabikora. Ego. Uko ndibuka commande ya mbere nayizanye aha mu Bwiza kujya kane. Yazari koma bwari ubuntu bune niho nari nkitangura ndabushikana carampa amahera kuva ico gihe niko byagenze. Kugira no kuri no saha nta mahera je nshobora kugusaba muga kubera icizera abantu bamaze kumbonamwo. Urashobora gusanga n'umukiriya ari muri Kongo tutazi nayo tutarabonana ashobora kundungikira amafaranga mbere na yose y'ibintu yoba yarantumye kandi ibyo bikomo batarabironka. Nanje ndagerageza uburyo bwose kugira sinibeshere ngo shobora guhenda umuntu kugira nkamushikaniriza ivyo bintu. Ego niko vyama bigenda. Wow. Ego hari umugenzi fisi sorry gato hari umugenzi fisi wewe ntiyakore byadandaza impuzu. Ego yakoreye umuntu amukorera umwaka wose atani jana rimwe aramuhemba kana kanamutuma za Tanzania kumurangurira ariko ntegera muhemba. Mbega kuri wewe ku umwuga wawe ugitangura ntwashoye ntwatanguye gukorera umuntu canke se wahise wikorera wenyene n'imbotaye yawe mutoye canke wamanje guca handi kugira ngo nawe utangure ivyo wawe? Mbo jewe iko natanguye nakubwiye ko hari umuntu atanguye gukora mu Buterere yitwa Arno n'umugenzi cyane kugera kuko ubu yaragarutse mu Burundi butumu ikinanira aha ndamubwira ati nyakubahwa papa kirananiwe nawe kimfashamwo. Kandi arangamburukira arazi naje ko ndamugamburukira ari ico akeneye naje uko nyene ndamugamburukira nkakimuha. Yarambona mu bukerebutse kuko n'umuntu yarashobora kuma nka commande 5 canke 10 akanyizera kandi nta mahera baba bampaye. Ariko narabashira bampaye amafaranga ndayamushikanira araho yasigira n'igihumbi canke amajana 5 yo kwifashisha nanje nkagura bako ngura agasabone. Mugurumva mu nyuma haravuyemwe akarusho keza kandi kabereye ijisho. Ego. Wow. Kino gikomeye cyane. Ego no
uyu munsi urashima Imana niko numva no bivuga bive n'ukuntu bagira bivuga kubuno munsi uri ngaha mbega aka kazi kanyu canke se no mwuga wanyu urashobora kukubeshaho atakindi kintu ufise ukora ku ruhande Jean Yves n'umutaho ufise ugashobora kurangura ibintu bigiye bitandukanye bigashobora kukubeshaho ngaha mu gisagara ko tubona ubuzima bw'ubu busigaye buzimvye bivanye n'ubuzima bw'ubu busigaye buzimvye ari ukuntu nyene umuntu ashobora gukora uwundi mwuga akabangikanya n'utundi tuntu two ku ruhande kugira arabe ingene ashobora kwisahiriza mu buryo bwo afungura canke akariha ahasanzwe abaye burya n'abantu bake uzosanga akora umwuga umwe urashobora gusanga umuntu ari umushoferi yunguruza nk'umutegetsi umutegetsi akamushikana ku kazi agaca agaruka kumutora ugaca usanga ku mugoroba afise ahandi akora igisiti cyangwa ugaca usanga ku mugoroba mu ma 18-19 afise utwana agirisha kuru hari umugabo nzi nyene uko nyene atwara abakozi ba leta ku mugoroba atashe saa 11 aca afata agataxi voiture agaca agenda kuba araca y'ijoro niko ubuzima bumeze nanje nimba nkora ibi arige nshobora kuronka amakadiri arige n'uyu mufotographe ariko aradufata amasanamu ambwira ati rega burya kubutse nta rusano dukora mariage ngo ntwaze trepi ugasanga arampaye 10,000 canke 20,000 urumva aho ari kiba kibonetse cisahiriza kuri wa mwuga canke umuvyeyi akambwira ati tirega ino ari abantu bakeneye ko bavomera amazi ukagenda ukabavomera amazi urumva nta kugaya akazi kose bisaba umwete gusa asaba jene ba kino gihe turi mu gisagara umenga ni sawa muga umenye ko kuberwa canke kugira po nziza canke kuba ahantu heza biva mu nguvu zawe canke mu bwenge bwawe byo buri kurakora nimba uno munsi nambaye kano gashati nuko nakoze akantu kagasohoka nkaronka yo kugura agashati nimba nararonse yo kugura agatelefone nuko byafashe umwete bitanteye kuja kwiba ibintu nk'ivyo bigenda rero mu buzima ibi bintu vyanyu mukoresha canke ibintu bidede bigenda gute kugira ubironke birakorohera kubera ko turabona ko ari mu buntu bwishi bwiza ngira ngo ivyo tuhashoboye kuzana ariko turabona ko ari ibintu bisa neza kabisa birakorohera kubironka urangura gute nk'abantu ariko baradukurikirana nabo bavuga ati nawe turashaka gutangura uwo mugambi canke se twihangira uwo murimo bigenda gute kugira uronke amamaterial yo kubikoresha rero byo novuga ati biroroshe hariho n'ibindi novuga ntibyoroshe kuko byinshi usanga biriko birava nko mu mahanga muga nk'izi mbahizi ibintu ushobora no kuja hajya ku masoko ryari imbaho ukaraba urubaho muga simbahizi arizo zose biravana n'uko rubaho usanze ukoresha hama ukarutrasamwe ibyo ukeneye gukora ibindi bikoresho nabyo ni mvamahanga kenshi urazi ko ibintu byinshi bikorerwa muri Dubai hari amakampani menshi usanga akora ibintu bakabitanga cyane cyane no muri za Afrika nibi novuga ati dukora usanga kenshi ariyo biva uvuze yuko for example nk'utwo two mu mbaho niwe ushobora utwikorera cyangwa se uragenda ukatugura tumeze uko nyene basi kiba kimeze nko kimeze ukibona urabona ntakubaho kandi n'iki giti nico ciki rero nucuweza ukatwihingurira canke bive na design wowe ubishakamo ushaka Serke ushaka Afrika ushaka Burundi ushaka Irazio ubaho n'uru rero kuko imbaho zose sico kimwe izi zose nabonye nk'izi ndazironsa abaridiri muri wanje bavuga ati hari umufungo nzohiga mu iyi ni nk'imari kuko urubaho ruragoye kuboneka ruragoye kuronka gose ari igihe uja no kurondera ukarubura ibintu nk'ivyo ariko watubwiye ko wakuze ukunda kwambara ibidede eske nivyo warashobora kutwikorera tuntu two mutubaho kubera ko turabona ko ari ibintu bisaba ubuhinga canke ubumenyi bundi canke arandi hantu washoboye
gukura ubumenyi bwo gushobora kwikorera akantu bive na design ushaka. oya vraiment ibi naho nakoze ndabyambara ibyimba sinari ndabizi byaje guterera ivyo ugira uta ni dessin nouveauté nuko ushobora gukora no munsi byimbaho cyo canke mu mwaka uza turiko turakorana ikiganiro uzosanga ndiko ndakora ibindi by'inyuzi ugasanga ni urunyuzi gusa ubudede burimo imbaho nizirimo yego urunyuzi gusa kambaye akantu kabaro n'urunyuzi nk'ubu bwo munda ico bitwa mbe ni shanga ivyo bintu rero nawe uzi icyo bimara ku mukobwa kabisa ivyo ibo bifashiki nko okay basikira umuntu wese kwa byumva bifise how we basi wowe wikora abantu bagusaba ubikore bakubwira ati basaka basi urabona ko je nakubwiye ati nambara ubudede yego okay ndumva ko basi numva ko nambaye ikintu si hari umuntu sino hari nk'abige mugiye muri virus usanga kenshi babwambaye ku maguru hari n'uwuna mukambaye no munda ukabona yego urya rero hari no twigeze kugana arambwira ati jewe sishobora gusohoka urupango kantu ko munda ntakambaye kwa kuntu baba baramugariye ikintu kabisa voilà basi yumva atakambaye yumva atamahoro afise irindi banga ku bakobwa ariko aratambuka karamudigadika no munda yakumva araryohe niba bademu usanga ariko atambukira isi yanaringaringa ibintu nk'ivyo kumbe kabatera amanyama ego kandi kabatera no gushaza ukuguru tubona kamba twose uradukora tubona kambaye ukuguru kabona vraiment kajya kantu karamubeye naho twe ngaha mu Burundi babibona nabi ngo cyo bashitanga ku yindi image ngo ni no byinshi bitandukanye kuri YouTube yaho umwami yabiriye basi kujya umwami agira ubu mariage haba hariho umuntu ajije gukoma amashi aje gukoma amashi kajya kana aho kaguma kanyiganga ibyo biganiro birimo kuri YouTube yego simaka tubivugira ariko bwiye kubira mu mico y'ikirundi bya kera kuri YouTube biraboneka yego voilà wow ariko mu mico y'akaranga kushaza vyamyeho kandi vyarambagwa kera nuko gusa abantu benshi batazi imico n'akaranga ariko kuba dukurikiranye hari kiganiro muraza kukibona munsi twagishoboye kugendera muri irya mize iri Gitega y'ibintu bimwe bya kera ibintu vyishura vy'umo ngo gushaza wamye no muco w'abarundi mon frère two turagana rero ku ntumbero canke se kuri vision ubifisemo bino bintu uno musi urabikora umaze imyaka uri kurakora kandi urabona ko hari ico biriko birakunguka biko biraguhereza canke hari indi miryango biriko birakugururira mbega ubifisemo ihe vision uvuga ati ibintu nzobandanya ndabikora canke se uriyumvira ko ushobora nko kugurura nk'ahantu runaka avuga ati hajya hitiriwe umujene runaka akora vya biboro kunuko ko turabona hari abantu ngaha virus usanga bafise abantu babikorera ibintu byinshi nawe urafise iyo vision yo kugurura ahantu iwawe atari ukuzura akora amakomando udelivaringira abantu baba babigusabye mbo iyo gahunda niyo nari ndimwo kuko ndafise icuti twaba dusanzwe dufashanya umwuga twarimo turakiganirira twizera yuko nyene uburyo ne bwaboneka neza ko bizokunda kandi ko bizogenda neza ku buryo dukeneye n'uri hakurya y'igihugu avuga ati genda mu nkore akantu kwa naka kwa ofu bikomo gaca banyarukira kugakura iwacu nibyo twari ko turiga turabe ko two bikenyura hama bigende neza sine kintu cyose nibukiye ukintu ngo shima n'Imana nimba no munsi ndabikoze iyo myaka ine sinari nzi ko nzobishikana iyo myaka ine yarambwiye ngo ibyo bintu n'ivyakera ngo byambagwa kera ko kera uwambaye nk'ibintu nk'ibi wacume ngo umufumu niko baca bavuga naje niko nari ndabizi mbonye bambaye nk'ibintu nk'ibaca mbona ngo umufumu uno munsi urasanga abakobwa bakubise ibigero n'abahungu baravyambara n'abaririmbyi yego n'abaririmbyi baravyambara mbo vision rero fise no gukora nyene akorana umwete akorana nyene ibisigaye nyene umaze gukorana umwete ubirekera Imana na cyane uko niba yarameze n'ifise uko yabiteguye birashobora gukura muri no munsi waravuga ati bijya bintu reka nzobikure ndabiguremwe mw'ikinga ndabiguremwe moto nzobizobesheho umuryango ugasanga uwo munsi ubivuze ibihe birahindutse ugiye gukora ibindi bintu urumva
basi umuntu akivuka ari ubuzima Imana iba yaramuteguriye cyane gose naho biteba muga birashika igitwishe tw'abantu no kwihebura turihebura tukaniranda kandi burya urazi Imana yabikwereka ubuzima bwawe ko abantu bamwe baba barirwa bariniga yibuka yiwe cyo gituma rero amabanga yayo yego two turagana ku iterambere ry'igihugu mbega uyu mwuga wanyu hari itafari cyangwa se hari ikintu izigaterera ku iterambere ry'igihugu ico kibazo kenshi iyo nkoranye n'abajournaliste bama bakimbaza ariko je uko namanja ku maradiyo canke ku mateleviziyo nabisemerera narasavye yuko hoba hariho nk'umushikiranganje mu vyo bajejwe yuko natwe boduha agaciro mu bandi maze bakadushira hamwe bakaraba ingene bashobora kutugira ico badufashije kugira natwe turaba ingene twashobora kwiyungunganya tuvuge ati natwe umwuga wacu uko turi mambe dushika 30 canke 20 twagiye hamwe tiratuzi nta muntu wo mu Rundi yagiye mu mahanga azotuma ikintu mu gihugu tikuri bakanaka hanyuma ce arondera abantu ababure azoca baza leta kubera barya abantu bazoba bazwi na leta kuko harya leta bamaze kuguha uruhusha muri leta kenshi baba bakuzi nta kintu co guhangika abantu woshobora gukora ngo hama leta ikurondere kubure natwe nivyo tuba dukeneye hama twasemereye umunsi tuzoronka kura twitayeho canke abazumva kamo twama tubatera bazodushigikira natwe ibintu bigende neza mbe ndakwibariza ndakwera aga challenge kamwe nk'ubugize nk'amahirwe ugahura na son excellence umusabiki bivanye n'ibintu ukora nikihe kintu musaba nk'intererano kugira ngo umwuga wanyu canke se userukiye nk'abandi basidufata userukiye nk'abandi mukora userukiye abandi bakora bino nikihe kintu wosaba son excellence abafasha kino cyambere no musaba sina amafaranga no musaba ahubwo no musaba ikibanza agaca dutera n'umutahe maze tugashiramo urundi rwaruka tugafashanya nimba duhaye umutahe turi batanu numva ari kiba igihugu kibacungutse nimba abo batanu nitwakora tukabona ati ibintu byahindutse dushinga kandi ga projet turabe hirya no hino ahantu barima utuntu n'utundi tukarima utuntu n'utundi tuzoshobora kugira ico dushayirije ku gihugu nitwarima ibiraya hariya tugaca tubwira ati dukeneye abandi bamama nka batanu baze ko dufasha gusoroma urumva bamamazo baronse icumu c'abana bafungura abana bazobaronse utuguvu two kuja gufata ivyigwa ku ishuri bamerewe neza mu nda hagiye igikuru no kumererwa neza mu nda uramaze kubona iyo umuntu ashonje nzahirajyana kabisa yaba afise inzigo gose cyane gose mu guhaze rero nuvuga ati niwivugire shaka kubera uhaze ushobora kuvuga amajambo menshi ushonje oya nivyo ukunda kandi n'umutima mwiza ushobora kugira ushonje nimba natwe turiko turavuga ngahangira nuko twarose akakara yego twarabonye nkuko natataye mpora ndavyumvira ariko iyo wiyumvira ikintu ukabura connection ukabura aho uca kugira ico kintu gishikeko ariko byose ni buke buke nimba mpuye n'abajournaliste no munsi bakankoresha ikiganiro nimba kw'iradiyo kanaka bampamagara nkakora ikiganiro byose ni buke buke ko bavuga ati umunsi wose n'ubwiza bwawe hari umunsi nzovyuka ugasanga nanjye natewe iteka ibintu bigahinduka hari ukuntu Imana ihindura ibintu igikuru no kwizera kandi ukagira umwete wo gukora ahanini no kugira connection y'ico kintu kugira ushobore kugishikira tuko turagana ku musozi w'ikiganiro tuyaze vyinshi bigiye bitandukanye utubwiye ko uri umwe mu bajene canke se wanse kwicara bavuga ati je nta mpamvu nimwe yo kwicara ngira ubunebwe canke se nje mu marigara ko twatwakeza kamarigara mbega nk'abari badukurikiranye nko gwaruka muri rusangi
ko turabona ko ugwaruka two turashigikirwa mu mpande zose, yaba ari guhabwa imitahe kubw'imigambi dufise, yaba ari gushigikirwa kuvyo dusanzwe turangura nk'impano zacu, kuko turabona ko abajene benshi babeshejwe n'amatara menshi, kuko nabagiye batanga bashikiriza ama projet muri paeje abari amayide y'ama création y'ibintu babashaka kuzana mu gihugu kugira ngo bashigikirwe ivyo bintu bikogwe. Mbega nk'abadukurikiye nk'ugwaruka muri rusange, abajene twese muri rusange, niye mpanuro ushobora kubatekera uvuga ati twifuza guteza imbere igihugu, nuhe mujya canke se ni kihe kintu ushobora kubabwira kugira ngo ejo canke hirya ejo tuze tubone igihugu cacu kiri proud no kuba gifise ugwaruka mu gihugu? Ico kibazo mbajije ni ciza cyane, uko ndazi kenshi imbuga ngurukana bumenyi kenshi zikurikiranwa n'abajene nkatwe. Mbo ide ya mbere ni mu mutwe kwanza, ugakarana ikintu mu mutwe ukiyumvira je nimba ndi ngaha nkeneye gukora iki kiniki, ukumvisha umugambi wundi gwaruka, ukumvisha uwundi musanze umugendana. Ariko nuko twamaze bamwe twamaze kononekara mu mutwe, usanga umujene muri kumwe mutera inkuroti tuze kunywa ubusara bwayo ibiki bintu nk'ibyo. Hari abajene bandi baba bafise umutwe bakiyumvira gukora ikintu, ugasanga ugwaruka abwiye mugenzi we ati rondera irake 5 nanjye ndondera irake 5, uko no muri paeje ntibazogugira ico bagufashije batarabona umugambi, batarabona n'akantu basi watanguje. Je aha omwe hamwe nogira abandi twumvikana tukabihurizako byo koroha yuko tuja gusaba ingurane, kuko ubu ufise ikintu presenta ushobora kwerekana imbere y'abantu canke ushobora gukora. Bo ico nosaba ugwaruka icambere nuko umwete, ijambo umwete nigyo kintu cambere, umwete, ishaka n'urukundo. Ibyo bintu byitwararitse ntushobora kurara ubusa. Ushobora kurara ubusa, urashobora kuranka ico yarufunguye. Rero cyo no babwira ati ni gukura amaboko mu mpuzu, kuko no munsi ninirirwa kwirigara nkavyuka 6h canke 2:00 muhera bakangaburira, kacanja kugupitira hiyo mucarami wanyu canke hehe, canga tukaba turiteramira kuri fone mumani ngo akademu ngo none ukabona gute, ngo mani ngo jiko akademu kweri ngo narakareshye karanya, ngo mani ngo akademu kweri karakunda ibirori mukama mu nkuru nkizo. Naho muri move naho muri wishike, ahubwo pfuma wiyumvira ikintu basi, mwiyumvire ikintu kifume canka mugamwe yumvire iki kintu naho chance ndabona ati yo gikunda cyari kugenza hana. Kenshi nyene hari ibintu usanga bipfiriye mu vyiyumviro kubera iki kubura connection canke abantu bakwitaho. Rero n'abavyeyi usanga bafise abana, ugasanga abavyeyi baratunze mugo umwana mu mutwe wapi, ibintu byo kuja kwirira ikirori, ibintu byo kuja kuryoherwa. Kandi abavyeyi bafise amahera barakunda umwana wabo, babwira ati je burya mzee tyami nta mafaranga ashaka kuza ndagusaba, kandi nta sabuni ashaka kuza ndoga yo ngaha, ahubwo nkeneye tugenda unyuguririza hajya akakiosk ndabire n'uduhuzu ushiriremwo nze ndateramiraho. Ego ndazi ari ibintu bimwe musanga bigoye mu buzima, basaho kwirirwa muheropfu muri abantu ushobora kuguteramiye nko kutuntu turi. Nimba no munsi uri kurakora ibintu kabura umukiriya, ejo hari igihe uzoronka umwe canke babiri, hirya y'ejo bazobwirana ati kwa naka dandaza utuhuzu twiza, akaza kugushorera, ibintu bikagenda bukebuke. Hagiterambere hanini no gukundwa n'abantu, gukunda n'abantu, basi abantu bagukunda, ico cyo nyene kiba gihagije, ibindi bo nyene nibo babikora. Nimba bigenda bikora nuko mfise abantu benshi bankurikirana kandi bankunda tabu nubwo buryarya banziko. Kuko yabanzi ko ndi umuntu w'umusuma wo bandukira amahera nka canga, imyaka 4 sinari kwigira mu mezi 5 unazimika, ukabura n'umuntu agushorera ca kintu kandi uri kuragikora. Mugo umutima basi, umutima wo kwitangira ibintu by'umuntu ukawugumana, ukagumana umutima w'umuntu. Kandi umuntu ntaca gushira no mu iduka ry'impuzu utangura
gucuruza wirira zo kwinywera inzoga ibika amatabi no agushize kugira nawe uronke ingene ubaho nimba yagushize mu bintu by'imiliyoni 100 akaza araguhemba 200,000 300,000 azogera ikindi gihe akwiyumvira akaguhe na emilio uko niko gutera imbere ugani waja kumwimba uzosanga nawe uri kuriyimba ahubwo cutaha rero cyo no hanura abajene bakino gihe tse turagayobozi kabisa doraze kugira nkore ibikomo ko nakora ikiyede narasatura amatafari naraja kurima ariko ibyo byose ntibyanci nguva ariko naguma nsaba Imana uzorabe nanje umpindurira akazi uzorabe umpindurira akazi byarashitse yarabinyeretse naho iby'Imana biteba ariko birashika urashobora gusaba ikintu Imana no munsi tisami vipi ushani sabo mbona nduguye ngo ashenda Dubai tinejo nzoshikirwa ryari none acatangwa kuvuga ati no Imana irabaho canke ntibaho Imana irabaho ari ahubwo ivy'Imana biza bitevye cyane gose ushobora kubisaba no munsi turi muri 2025 na muri 2030 waranavyibabiye twiti ibintu narabisabye Imana waravyibagiye kopo ukabona 2030 niho bironse aho n'abakobwa abura abagabo basenga Imana ati Imana nk'umugabo tibana akabaguma bagira mariage muga ugasanga hageze n'imyaka yo kwihebura mu gacuronka umuntu ashobora kukupropoza iby'Imana rero urabisaba kandi barabyumvise ariko birateba ni ibintu biteba kandi bisaba kwihangana turiko turasozera umwaka tugeze mu kwezi kwa nyuma gusozera umwaka n'amatariki ya nyuma kuri wewe bivanye n'intego watanguranye mu kwezi kwa mbere uvuga ati kwa twese mu buzima ndibaza nta muntu atagira intego avuga ati jewe nyamba umwaka ndawutanguye Imana ndifuza ko ibintu ibi bizogenda nuko ubwo uzomfashe bikazogenda ukonye mu mpera z'umwaka nzogushimira mvuge kuri Imana ari yagiye gusivya ubusavye Imana atabari ico gihe yateguye kubiguheramo ariko ugasanga ari yandi ma surprise igukubise kimyagi bukati Imana irahambaye zandi waharura nko mu myaka nka 10 iri imbere ikabiguha mu mwaka utiga utari ubyizemwe kuri wewe intego watanguranye umwaka ubu two turasozera umwaka mbega byo byarakunze byo wifuza ko bikunda canke se uko wari wifuza ko umwuga wawe aho uzobugeze mu mpera z'umwaka niko biri mbo ikintu nawana ikintu cambere kwanza ubanza gushimira Imana mw'ibyo byose nuko ubaragize amagara meza na cyane basi niyo honye niyo kuko Imana kukugira amagara meza yo kwanza ni kadombe rikomeye gose wararonse byo fungura wararonse aho uryama vraiment sinogayira Imana sinogayira Imana yarampaye iconjya akanyama yarakampaye agacupa yarakampaye nararosa ahantu ndihira ikibanza sanzo nkoreramwe ibyo nyene birakwiye hari ibindi bona yanteguriye izompa nabyo sinzoyitegeka nyene yarabiteguye nzobishikako ibi nabyo ndiko ndabikora ariko hari igihe ukora ikintu utabona aho uva canke aho uja kandi ntibica bikubuza ati mbo uno munsi nkoreye 10,000 nejo nakoreye 10,000 nahegejo 10,000 none izi 10,000 kwatunguka be 12 kwatunguka be 15 ahubwo ufatiraho nyene ugumushiramo umwete gusa ikigusaba shiramo umwete kuko nabona urosiga 10,000 ugacucika ingovu uzoshanga ukorokeye kuri 5,000 tibasi karabaye usanga ukorokeye kuri 2,000 usanga ugumukoroka mugabe igihe biziga ngovu bigwa bigusaba hazogira igihe ushigiraho wishikanye hazogira igihe Imana yugurura imiryango ubone nawe ico wa mugabo wagufashije gira ico wimariye mu buzima wambara agashati uronka akantu gashobora kukunguruza binaba ngombwa
gusohoze n'ahantu ushobora gukiga agatwe kiwawe udapanze utariho amahera. Ibyo nyene n'ibintu nyene usanga Imana yagusizemwo nawe atavyuzi mbere ugatangara ati none Imana ibi bivuye hehe. namwe bamwaca atangura kuvuga ngo ryaragiye mu Freemason nivyo shetani yamuhaye wowe iko nandugu yake Ulaya wari mutumiyaga kumba wajui kama ni mipango ya Mungu. Ndazi na waho no aho uno munsi siho waroreje ari cyahindutse cyane mu myaka ejo wasanga wambaye nk'ibuturita butsino kare muvuga ibyo byageze gasanga mu myaka ejo kare twambara iboka zitameshe mu uno munsi ukageze kumenga bona gafite kubera bagapomye n'agaparfe ibintu nk'ibyo uko niko Imana igenda irahindura ibintu mugabo we ntabyo ubona kandi nkuko bora mu mafoto yawe ya kera mu mademiri 15 2016 wewe nyine uvuga ati none uyu yari jewe gacura abafoto y'uno munsi wifotoje kuri appareil cyangwa kuri iPhone ukabona ati vraiment rega Imana hari kiri gusa we ntabyo ubona ariko menya ko umutima ukwereka ko hari ikintu cyaguhinduriye ko mu buzima. Rero twe natwe niko tuba tumeze sinze kurabona kenshi abantu batunze usanga arabatama usanga ari kivye chigitama chimvuga sanga kifisa amatungo mugakira umujene yararira. Urumva ibintu byose nukwiha amahoro kandi ukaguma gusa umutima roho ya subla ndotsi banayisema umutima wo kwihangana no reka ndakwibeza kano kabazo ka nyuma tunasozera ikiganiro ariko turaza ntugenda utabwiye abakiriya bawe cyangwa se abantu bakunze bino bintu mbere na mbere adresse yawe ni yihe ubahanimeye kuko abantu baba bifuza udukomande cameraman aza kumufasha ashiremo utuensere gatoyi abereka ibintu ukora bigiye bitandukanye kugira ngo abantu bamenye ati uwo mujene kabisa akora ibintu meze neza. Mbega ukurira he, adresse yawe ni yihe, nimero yawe ushobora kubabwira ngo ugukeneye ashobore kukwitura kuko turi mu nzira yo gufashanya no gutezanya imbere twese ugwaruka muri rusange. Ego murakoze cyane mbo nimero yanje okay mpabasanzwe nkora mu Kinama Kinama niyo sanzwe nkorera quartier Bukirasazi kugiye 10 naho sanzwe ndangurira imirimo yanje mbo ikindi naco nimero yanje novuga ko ariyo nka adresse nini haba kuri apere cyangwa kuri WhatsApp niyo sanzwe ndangurira kwa kazi kanje nakabari 61 amajana 576 ubusa 77 61 576 077 cyangwa kashikira mu bw'abakunzi kuri complex muri complex TV yakabashikira bashobora kumushikana aho sanzwe nkorera cyangwa aho sanzwe ndangura imigambi yanje byo ndangura harimo ubuntu bwo kwambara ku maboko naho nyene ubwo mwizosi ego nubwo munda naho nishanga nubwo ku maguru nubwo ku maboko ego ubwo ku maboko rero tari ubwo nubwo gukora bwo mu bihugu bitandukanye basanga kana ko mu gihugu cyo muri Kongo tugaforoma ya drapo yacu ibintu nk'ibyo mambari drapo uri muri Kongo uri mu Rwanda uri mu Burundi wherever you are just ushaka kubikora ego mbo munda naho no budede turashobora kwandikamo amajambo mambo ushaka kuryohera umugabo wawe ukamuhakeya aje avuye ku kazi agasanga ati karibu mpenzi wangu yote ni vyako baby amajambo nkayo shiri wawe bonye akasoma kumva karyohewe hanyuma ukamugwa mu gituza ego teka rero mfate kano kanya nshimire abadukurikiranye kuva dutangura kugeza tukire turangize nshimire ugwaruka mbere na mbere ndashimira ugwaruka cyane cyangwa se nk'umuntu hazo kuba dukurikiranye ari umujene turashoboye guys turashoboye igihugu kirakeneye ingufu zacu igihugu kirakeneye ubwenge bwacu amayide yacu yo gukora unoneho payeji hari ku bwacu ufise umugambi utomoye umeze neza payeji iraguha umutaho ugatangura ugakora ko turabona abaha ubushimwe suko
batari bateguye ibintu nawe uteguye ibintu vyo ugategura umugambi umeze neza umutahe woro apart y'ivyo urashobora no gukoresha tara yawe ukazuraronka amafaranga make biruta kuja uraja kumarigara canke se gukora utundi tuntu tugiye dutandukanye two tuma abantu bakubona nabi canke tukwicira ubuzima rero reka fatano kandi ndagushimira mu frere kuba watwitavye no kuba duhaye message nyinshi zitandukanye ndibaza badukurikiranye bakwigiye ko ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndagushimira cyane ego murakoze cyane shimira n'abakunzi ba Complex TV sabe nanje abakunzi banje mutarabasabone kuri ino TV ikicuti za hirya no hino mu mpande zose z'isi dukorere subscribe kugira muze murakurikirana ibiganiro bihaca tongera dutezanya imbere dufugire share partage kugira ibindi ko ndavuga harundi mu rundi ababikeneye ariko akaba yarasanzwe yarabuze haba bikura maze abone kino kiganiro abashe kugura ico umutima wowe bukeneye cyangwa kuduha komande bongera abana bakwirikirana muze murabaha ibiganiro bitandukanye by'abanyamwuga canke by'abaririmbyi mwongere mu batunganirize ciao kandi murakoze cyane shimira na kameramani uyadufasha amasanamu meza ya kanovera ego turagushimiye cyane bakunzi ba Complex rero turabashimiye tubifurije kugira iminsi mikuru myiza ya Noel na Bonane ndetse n'umwaka mwiza tugiye gutanga uruzuba w'imigisha n'imihezagiro naho utamu bindi biganiro